mu myaka igera ku bihumbi 200 ikiremwa muntu kimaze ngaha ku isi, umubumbe w'isi warahindutse ku rugero rutangaje. Iki kiremwa muntu caje gisa naho gitandukanye n'ibindi biremwa casanzeho, gishaka no kubigenzura, kiba umwami w'ibiremwa vyose. Ariko nubwo kino kiremwa cibona nk'ikiza ubwenge kurusha ibindi vyose, hari ikintu cananiwe gutahura. Kwitegereza ibimukikije, ikirere cuzuye inyenyeri, inguvu zitangaje ziva ku zuba, imvura, imiyaga n'ibindi, vyatumye kino kiremwa cibaza ikiri hejuru y'ibi bintu vyose. Umuntu uko yagiye atera imbere mu bwonko niko yagiye yiyumvira ibibazo bikomakomeye, ari naho yahangayikishwa no kumenya iyo yaje ava ndetse n'igituma ari ngaha ku isi. Nta siguro nimwe yari afise kuko ubwonko bwiwe ntibwashobora gutahura urusobekerane rw'ibinyabuzima bimukikije, ibiboneka n'ibitaboneka, na cane cane ko umuntu ari ubusa muri aya masi n'amajuru atagira imipaka. Ni muri uku kutamenya ikiremwa muntu catangiye kwiyumvira ko hashobora kuba hari ikintu kigenzura ibintu byose, ikintu cashizeho ibyo abona n'ibyo adashobora kubonesha amaso. Iki kintu maze acita Imana. Imana isumba vyose. Iyi Mana yagiye ikoreshwa mu vyiza no mu bibi, ndetse hagira naho iba nk'igikoresho co gucinyiza no gutera ubwoba b'imitima ihuha. Muri politike iyi Mana yarakoreshejwe n'ubu iracakoreshwa mu kugenzura no gucinyiza abantu, aho umutegetsi yitwa atumye n'Imana kugira arokore intama zayo. Ese mu by'ukuri Imana twumva, Imana twigishijwe, ni Imana nyakuri canke n'iciyumviro cavuye mu bumenyi buke bw'ikiremwa muntu? Iyi Mana bavuga cane cane twumva mu madini y'Imana imwe bita religion monotheiste, yoba ari yo Mana y'ukuri yaremye amajuru n'amasi? Ubwo Imana ni ituma abanyepolitike guhuma amaso abo batwara mu kubemeza ko barungitswe nayo mu kubakura mu buja bakabajana mu bihugu by'isezerano. Ndaguhaye ikaze muri iyi video ikubwira amabanga utigeze wumva, ariko bigusaba kugira umutima urinda kugira ugumane nanje, kuko ibyo ngiye kukubwira bishobora guhindura uko wari usanzwe ubona isi n'Imana wigishijwe kuva ukivuka. Byose bitangura mu myaka miliyari 14. Ico gihe habaye ikintu catanguje ibi byose tubonesha amaso n'ibindi bidusiga tudashobora gutahura. Iturika ryavuye mu kantu gato cyane kangana n'urutetegururo, ryatumye havuka igihe, umwanya, havuka n'udutafari duto duto, ibintu byose dushobora kubonesha amaso no munsi byubakiyeko. Havutse kandi nguvu, havuka n'umuco. Ikirere c'ico gihe cari gihejeje kuvuka, cari gishushe cyane, ari nako gikomeza kwaguka. Muri uko kugabanuka k'ubushuhe, twa dutafari duto duto tugize ibi bintu mubona bidukikije twatanguye kwishira hamwe, maze hatangura kuvuka inyenyeri za mbere zari zigizwe n'imyuka ya hydrogen na helium. Uko imisi yagenderegera imbere, izi nyenyeri zarasaza zigaturika zikavyara ibindi bintu, gushika havutse n'ayandi matafari aremereye nk'icuma canke fer, nikele n'ibindi. Abaciye mu ishuri aya matafari ni yama element chimique mwiga muri tableau periodique. Ufashe ikiremwa muntu ukagishira muri microscope canke muri reka mvuge scanner, kiba kigizwe n'utu dutafari duto duto twita amatome. Ufashe kandi ikindi kiremwa, reka dufate nk'igiti canke ikindi kintu, ukakiraba neza muri microscope, usanga naco nyene kigizwe na tuno dutafari. Isi ibibaho byose dushobora kubonesha amaso bigizwe n'utu dutafari twavuye ku nyenyeri zapfuye mu myaka miliyaridi n'imiliyaridi zaheze. Tuno dutafari nico twiteranije bivanye n'ubushuhe bwari ku rugero rwiza, amazi atemba, havuka ubuzima. Aha hari mu myaka imiliyaridi 3 n'igice. Muri uko kuvuka k'ubuzima haje ibiremwa bitandukanye bigenda bisimburana
bimwe bizimira bivanye n'imihindagurikire y'isi hakavuka ibindi bishasha. Ikiremwa muntu cavutse hirya yejo mu myaka 200 gusa ugereranije n'igihe ubuzima bwabonekeye ngaha ku isi. Umuntu n'uwejo bundi nico kinyabuzima gishasha cabonetse kuri uyu mubumbe ariko kiza gihindura ibintu vyose. Ubwonko bw'iki kiremwa bwagize impinduka zidasanzwe bituma bushobora kurema ibintu bitanabaho imbere yiwe. Muri uku kurema yaremye n'ikintu casigura ibyo adashobora gutahura akoresheje ubwonko bwiwe, Imana canke amadini. Mu biremwa byose bibaho nico kiremwa conyene gifise icyumviro c'Imana. Abahinga mu bijanye na anthropology bavuga ko icyumviro c'Imana caje mu muntu inyuma yahavuye mu ishamba atangura kuba mu miryango. Ico gihe umuntu ntiyatahura nk'ibijanye no gupfa, kuki dupfa iyo umuntu apfuye ajahe, kuki turi ngaha. Byaramutangaza kubona nk'ibintu bitangaje nk'ibirunga, izuba, imvura, inyenyeri. Ibi byose byatuma yiyumvira ko hashobora kuba hariho inguvu ziri kure y'ubushobozi bw'ubwenge bwiwe adashobora gutahura. Nta kindi kirema gifise ubushobozi bwo kwiyumvira ati ninde yandemye, kubera iki ngaha ku isi, ninapfa nzoja hehe. Mbere icyumviro cyo gupfa ku bindi binyabuzima ntikibaho. Umuntu wenyene niwe ashobora kwibaza kubijanye n'urupfu rwiwe. Inyuma y'ivuka ry'ikiciyumviro c'Imana havutse amadini. Aya madini nayo saya hirya yejo mu myaka 2000 n'imbere yaho amadini yarahari. Uhereye muri civilisation za kera nko muri Egiputa no muri Mesopotamia hari imana nyinshi n'amadini atandukanye. Mu gihe ca Antikite, mu gihe c'abafaraoni bemera imana nka Zeus, Osiris n'izindi. Aha hari n'imana z'izuba, imana z'imivinyo n'izindi imana nyinshi zabaho ico gihe. Ariko guhera mu myaka y'2000 niho hatangira kuvuka amadini ashira imbere imana imwe, religion monotheiste. Aya nayo ni Judaisme, Christianisme na Islam. Ariko hari n'ayandi madini atemera imana imwe ahubwo yemera inguvu z'ibidukikije, la force de la nature. Aha twovuga Buddhisme. Muri iri dini ry'ababuddhiste ntibemera imana nk'umuntu azohana bakoze nabi agashimira bakoze neza. Muri iri dini ntibemera ko abapfuye bazozuka ku munsi w'imperuka bagacirirwa imanza. Aba bemera ko vyose ari umuzingi, karma. Muri iyi si niwakora iciza kizokugarukako, niwakora ikibi naho vyanse bikunze kizokugarukako. Vyose n'umuzingi. Mu ngaruka zimwe z'igicyumviro c'Imana hamwe n'amadini harabayeho gutera ubwoba abantu bafite imitima ihuha. Aba bantu babwiwe ko hari umuriro barindiriye mu gihe bokora nabi canke bakitwara uko Imana idashaka. Ariko igiteye ubwoba kurusha ibindi nuko ubwoba bashizwemwo bwatumye bagirwa baja, bubaha basebuja babo bahumirije ku buryo bw'uko bigorana guhaguruka ngo bikuke iyo barenganijwe. Umutima wuzuyemwo ubwoba ntushobora kwigenga. Muri iyi si harabatahuye ko Imana ari igikoresho gishobora kubafasha kugera ku byo bipfuza. Aba nibo bayikoresha mu gukandamiza abandi. Aba nibo bayikoresha mu kunyaga abandi bitwaje izina ry'Imana. Aba ni nabo bayikoresha mu kwica abandi bitwaje izina ry'Imana. Ibi kenshi bibonekera mu madini y'Imana imwe, religion monotheiste, aho usanga bose barabaye abahipokrite, abantu biyorobeka. Muri aya madini usanga amasengero yuzuye bagenda n'ibitabo vya Bibiliya, Korani n'ibindi vyinshi bemejwe ko vyanditswe n'Imana. Iy'Imana yava ku kutamenya ko kiremwa muntu. Aba bantu bita ngo nabi Imana abafise inzigo n'ugwanko bibarengeye. Nibo bicana hagati yabo. Ehera biriko biraba intambara aho ibihugu bitera ibindi, aho hakogwa ihonyabwoko abantu bakicana ku mugaragaro, ariko bukeye bagahurira mu masengero no mu misigiti gusenga y'Imana. Bazokubwira ko ubutegetsi bwose buva ku Mana. Bazokwemeza ko Imana ariyo yitoraniriza abungere b'intama zayo. Aba nibo batahuye Imana nyamana. Aba nibo batahuye ko Imana twigishijwe yibera mu bwonko bw'umuntu gusa. Aba nibo batahuye ko Imana ishobora kubabera igikoresho cyo kugumiza mu bwoba abibwira ko niyo bazorenganywa bazobona impembo ku munsi w'imperuka, na cyane cyane ko bazi neza ko iyi satari yiwabo ari mu ijuru. Wakoze kubana nanje muri iyi video, isangize n'abandi kandi wibuke gufyonda like,
na subscribe.